mbega ibicumuro biranga ubutegetsi bubi nibihe? Ibicumuro ni vyinshi, naho mumbwira kugira 30 no bibaha 40 no bitora, ariko kugira nyaruke nashimiye kuvuga 12 bikuru bikuru, 12 bikuru bikuru. Reka rero nje kuri ibicumuro. Mumaze kuronka ibicumuro, definition isha yoroha. Igicumuro ca mbere kwica abanyagihugu. Igicumuro ca mbere kwica abanyagihugu. Kwica abanyagihugu urongoye canke bagutoye, nico gicumuro ca mbere gitera umuvumo ubutegetsi n'ababuserukira. Iyi myaka isirimwo hariho ubuhinga bwo guhanahana amakuru bunyaruka ku buryo kunyegeza ubwicanyi bwabereye muri Cendajuru bitagishoboka. Ntibigishoboka. Cendajuru murahazi, umego muri Cankuzo. Kwica burongoye niyo nzira ngufi yo gusambura igihugu. Ndabira namwe ibiba kw'isi, muze kuraba n'amasanamu tuza kubereka, nihagera kwerekana tubicishe masanamu ubutegetsi bubi icarico. Igicumuro ca kabiri sinteba, kwiba abanyagihugu, kwihagira ubutunzi abanyagihugu babiriya kuya. Kwiba abanyagihugu, kwihagira ubutunzi abanyagihugu babiriya kuya. Abanyagihugu n'abacamanza babona, bavuga make cane cane iyo ubutegetsi bwahisemwo kubarenganya. Iyo ubutegetsi bwahisemwo kubarenganya. Kwiba abanyagihugu nukwiyambura agashambara, kwihagira utwo babiriya kuya n'umusaraba kumusuma. Ubutegetsi nubwo gukingira abanyagihugu mu babo no mu vyabo. Ubutunzi buvuye muri izo nzira ntiburama. Igicumuro ca gatatu, kuzivya no kwima ijambo abanyagihugu. Kuzivya no kwima ijambo abanyagihugu. Ubutegetsi bubi bwima ijambo abanyagihugu kugira ntibavuge ivyo bifuza canke bitagenda neza mu gihugu. Abanyagihugu barafise ivyo basaba n'ivyo bifuza gukorerwa n'abarongoye igihugu. Kubaha ijambo bigabanya kwidoga, bigafasha abarongoye abandi kumenya ico abenegihugu bagona. Ico abenegihugu bagona. Mwebwe murongoye umugambwe, murigora muha ijambo abanyagihugu, niho muzomenya ibibagoye, ivyo bashima, ivyifuzo vyabo, n'abababangamiye mu ntara, aha ndahasubiremwo, n'abababangamiye mu ntara, muri komine no ku mitumba iwabo. Ico nokwemeza ngaha imbere yanyu nuko abarongozi benshi tudakunda kwakira neza ibitagenda neza. Kubera iki? Indero twaronse si yo gusangira ijambo. Twaronse cyane cyane indero yo gutanga ijambo gusa, canke iyo kwima ijambo uwo tudakunda canke utubangamiye. Canke utubangamiye. Igicumuro ca kane banyakubahwa, kwiba canke kunyaga igihugu catwibarutse. Kwiba canke kunyaga igihugu catwibarutse. Ubutegetsi bubi buriyiba. Buriba amatungo ya leta n'ay'igihugu. Burangaza kandi bugatera ubukene mu gihugu. Kwiba umurimyi canke umudandaza vyitwa kwiba igihugu. Kunyaga itongo canke irindi tunga ryose umunyagihugu nukwiba igihugu. Nukuzibira iyo biva. Abanyagihugu canke bagwiza tunga niyo batunze igihugu, kuko niyo barima ivyo dusuma ku masoko. Niyo batanga amakori n'amatagisi.
kwiba ubutare bw'igihugu tukabushora hanze biciye mu nzira y'amagendo n'ukwiyiba mu bihugu byinjiye muri demokrasi nyakuri, mu bihugu bafata umunyagihugu neza bakongera bakamukingira, baramaze kumva no kwemeza kw'ikori n'amatagisi ariho hava ubutunzi butuma igihugu gitera imbere. Igihugu gitera imbere iyo abanyagihugu bateye imbere, iyo bubahirijwe mu babo no mu vyabo. Mu ijambo rimwe, itunga ry'igihugu ni itunga rivuye mu banyagihugu. Ntushobora kugira igihugu gitunze udafise abenegihugu batunze, udafise abanyagihugu batunze. Igicumuro ca gatanu rero, gukorera igihugu nk'abacangero, gukorera igihugu nk'abacangero. Gukunda igihugu si amajambo kandi si mu majambo. Gukunda igihugu ni ugukora ibikorwa bihesha iteka igihugu catwibarutse, n'amajambo aho icubahira igihugu mu gihugu hagati no mu makungu, n'ingendo n'ingeso zituma abanyamahanga bayaga kandi bubaha igihugu cacu. Ubutegetsi bubi buragurisha igihugu butabizi, bugashira igihugu mu menyo y'ingwe, bukemera kugugwa n'amakungu canke n'abaserukira ibihugu vya rutura. Ubutegetsi bubi bukora nk'abacangero, bugasambura igihugu, bugakora nka bucangenda. Babake banavuga ngitangura, barafasha abanyamahanga kugombeka inzego kugira bari mu butegetsi bamwe bagwe mu mitego. Ni harya musanga umushikiranganje ngira mvuge bukebuke, umushinga amateka ngira mvuge bukebuke, canke generali yaguzwe kandi akagugwa amahera atarenga miliyoni 6 y'amarundi, yari yararahiye afashe idarapo ry'igihugu mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Akamwakumvise. Igicumuro ca gatandatu, kubiba amacakubiri mu gihugu no mu mitima y'abanyagihugu. Mu Burundi bwacu nta makuba tutaracamwo. Ubutegetsi bubi bwarabivye amacakubiri y'amoko, y'intara, y'imiryango, y'amadini. Uburundi busomwa mu moko, abahuta, abatutsi n'abatwa. Nta magogo asumbayo, kuko amoko ntari mu Burundi gusa. Mugabo aho twama dutemana dutegana imyereka gusumba mu bihugu mu Burundi turimwo. Ahari ubutegetsi bubi nta mbono yo kunwanisha bonse rimwe ivugwa. Muri ico gihugu haba banyagupfa, abandi bakitwa ba nyagukira, banyakugogwa, abandi bakitwa banyaguhigwa. Amacakubira vyara urupfu rubi. Iyo mpagarara ku rupfu nabankosheje, amacakubiri avyara urupfu rubi. Navyara urupfu, avyara urupfu rubi. Ico nemeza ntakekeranya nuko ubutegetsi bubi b'amacakubiri aribwo bwiyimbira imanga buzotabwamwo. Nibwo bwiyimbira imanga buzotabwamwo. Mu kiganiro nk'iki nukuvuga ukuri nuku. Ahangira murama amanota. Inguvu z'umugambwe uri ku butegetsi no munsi zirafise aho zituruka. Aho sahandi nukugerageza kwegeranya abarundi batari bake mu ruhongore rumwe. Ndazi ko bitoroshe kuko shetani ikunda abatata, abaryana n'abadakundana n'abatandukana. Muntu ugira politiki, ugume wibuka ko amajwi yo mu matora ava mu bahutu, abatutsi n'abatwa. Ufise abatwa gusa mu mugambwe wawe uzoronka amajwi make, sivyo? Uzoronka amajwi make. Ufise abatutsi gusa mu mugambwe wawe uzoronka amajwi yabo nyene. Ufise abahutu gusa mu mugambwe wawe bizogenda uko nyene. Igicumuro c'indwi, kutamenya ibihe, iyi ni geopolitike,
kutamenya ibihe, kugenda duhumirije, kugaya ibihe no kunebagura ibimenyetso vy'ibihe vy'ihinduka canke vy'amahinduka. Iki ndagisubiyemwo muzogihero trete. Kutamenya ibihe, kugenda duhumirije, kugaya ibihe no kunebagura ibimenyetso vy'ibihe vy'ihinduka canke vy'amahinduka, canke kugaya abandi. Ico ni igicumuro c'indwi. Ndagisigure majambo make. Abandi mvuga ni bande? Abandi mvuga n'abarundi bene wacu dusangiye igihugu, n'abarundi bene wacu dusangiye ivyiyumviro vya politike, tudasangiye ivyiyumviro vya politike, n'abarundi bene wacu dufata ko ataco bamaze kuko batari ku butegetsi nkatwe uno munsi, n'abarundi bene wacu twasumbije amajwi mu matora hanyuma ntitubahe ikibanza kibereye. Burya mu butegetsi bw'igihugu canke mu burongozi bw'amashirahamwe hari ingwara nyinshi zituma bakeba batwinuba bakongera bakatubera intambamyi. Aha rero murankurikira, hari tifusi canke inzara, hakuna kitu hapa. Tifusi, hari malaria canke ikirato gipinze kubera ubushomeri, hari covid canke credit ntari bwaheze kuriha muri banki, hari binyoro canke mafuta ya Sudani ya hakuna nyumbani, hari sutama ariyo ndabugize ntikakiboneka, n'izindi ngwara zituma umugore n'abana muhira babaza bati papa ya jipe yagiye he? Papa kutakija ku kazi nko mu minsi iheze. Aho papa ntiyavyutse, saa mbiri ntiyagiye, yagumye muhira. Papa ya jipe yagiye he? Papa kutakija ku kazi. Ahari insiguro, ahari ingorane ikomeye. Mu Burundi ubutegetsi ntibwigisha ko aho turi uyu munsi hari abandi, aho turi uyu munsi hari abandi kandi ko hazoza abandi. Mu Burundi bwacu ibibanza vyo mu kazi ka leta nivyo tugwanira. Mu bihugu bimaze gutera imbere ubuzi bwo mu bikorera ivyabo nibwo bwinshi kandi nibwo buhemba neza gusumba. Twere tugwanira mu buzi bwa leta, bwa leta. Reka nyaruke mvuga igicumuro c'umunani nimucandike kuko kirakomeze. Gutosekaza agateka kazina muntu, gutosekaza agateka kazina muntu. Hari ibihugu vyihaye ibara kwisi mu gutosekaza agateka kazina muntu, ariko kubera amanyanga ari menshi kwisi ibibi vyose ntibivugwa kumwe, ibibi vyose ntibivugwa kumwe. Ubutegetsi bubi burakumirwa mu makungu kuko butubahiriza agateka kazina muntu. Aho bigoreye muri ino myaka nuko kubahiriza agateka kazina muntu vyabaye igipimo ngenderwa ko gituma igihugu kivugwa neza canke nabi, gikundwa canke cankwa. Muri urwo rugamba rutoroshe hagati y'ibihugu bigize umubumbe w'isi, hariho n'ibihugu bisanzwe bibonegwa gusumba ibindi. Muri ivyo bihugu Uburundi burimwo. Dufatiye kuri kahise, ufise rero umutwe muto bavuga ngo iki awurinda uruguma. Ico gicumuro cyo gutosekaza agateka kazina muntu mu Burundi umengo ni igicumuro c'inyanduruko. Niyi impeni isetsa umutamakaza akagwa hasi mu Rumonge, hari abanyamahanga baca basohora amatangazo n'ivyegeranyo ngo leta y'u Burundi yishe abanyagihugu. Muramaze kuvyumva? Abakeba nkabo umaze kubamenya no kumenya ko babaho nukwinengesera. Nagira ndababwire ko abanyamahanga benshi, akarako nyine muraza kunkunda, abanyamahanga benshi ntibakunda imigambwe ipanze neza.
mu gifaransa bavyita les partis majoritaires. Abanyamahanga ntibakunda imigambwe ipanze neza, les partis majoritaires. Oya, bakunda imigambwe igoyagoya canke irongowe n'abategetsi b'amahindagu. Inzego canke amashirahamwe yerekana umwimbu mwinshi kandi mwiza ntizishimwa n'abakeba. Abakeba bakunda ibinyoganyoga, bakunda inzego zigoyagoya. Urugamba rwo kubahiriza agateka kazina muntu nugo gukomeza, kuko abakeba baranyagara mu karere, baranyagara ku isi no mu gihugu hagati baranyagara. Igicumuro c'icenda ngira mpeze: kubura imbono, kubura inzira y'iterambere, aha ngira ngende buke buke, no gusinzira umukondora zosingwa amahoro n'umusesekara mu gihugu. Gusinzira umukondora zosingwa amahoro n'umutekano birakwiye mu gihugu. Abizi vy'ubutunzi barakunda kuvuga ko mu Burundi dufise ubutunzi butari buke bwodufasha gutera imbere. Ubutegetsi bubi bubura imbono, bugwiza amajambo, hakabura ibikorwa. Uno munsi abarundi hari ivyo bibonera n'amaso yabo. Dufise imvura, dufise izuba, dufise inzuzi, imigezi n'imisozi itotahaye. Ubutegetsi bwiza bwicaye bugakora. Mu myaka 10 yeniteka urongoye umugambi uri ku butegetsi, mu myaka 10 canke 20 tworonka amatara mu gihugu cose avuye ku mishwarara y'izuba, ku muyaga no ku ngomero z'amazi. Ubutunzi bujyanye mu kuzimu hanikere, inzahabu n'ibindi byose bikenera umuyaga nkuba mwinshi, ariko imbere ya byose iterambere risaba imbono, vision. Igicumuro ca 10 kwama hahandi nk'akabande, kugwanya iterambere no kuniga imitavu. Uwanka gakura aniga umutavu. Uwo n'umugani w'ikirundi. Yama hahandi nk'ikirenge, bavuze nk'akabande, yamagwanya abanyabwenge, ugwaruka bofashije kwiyumvira iterambere. Ico sinagitebako, kirumvikana. Igicumuro ca 11 urumva ko ngira mpeze: gusaba canke kwamusaba ataco nawe utanga. Aha rero ngira mvuge make, iminwe iryoha inyuranye. Iki gicumuro gikwiye umwiherero udasanzwe, cyane cyane ku mugambi uri ku butegetsi. Gusaba canke kwamusaba ataco nawe utanga. Niho tuzomenyera abategetsi b'ibihugu n'isi biyumvira ibyo bakeneye canke bacunze mu gihugu cacu. Ibyo bakeneye n'ibyo bacunze dufise mu gihugu cacu. Iyi ni geopolitike. Akanyuma muri bya 12 kudibama mu butegetsi. Ico kintu murakizi? Kudibama mu butegetsi, kunezerwa canke kwinezereza cane ukibagira amabanga n'ubutumwa ujejwe mu gihugu. Kudibama mu butegetsi. Abategetsi nk'abo babita sanzabihore. Sanzabihore. Vyoba bishika mu butegetsi, vyoba vyarabaye muri kahise ku Burundi, vyoshobora gushikira Uburundi muri ino myaka. Nivyashika kizoba ari igicumuro kidasanzwe. Ibi bintu nise bitanu vy'inkurikizi sinashatse kubisigura, birisigura cyane cyane biza gusigurwa n'ireresi zitanu gusa. Rimwe, gusambura igihugu no gusambura ubumwe mu bavuka gihugu. Iyo ni inkurikizi ya bya bintu byose meje gutondagura. Ica kabiri, gutera ingwano mu gihugu no guha impigi abifuza kugwanya ubutegetsi canke gusambura igihugu. Byorohejwe na bya bintu nadondagura bya bicumuro. Aka gatatu, kurongora abanyagihugu batuntuye kubera amaganya n'agahinda bamamwo batewe n'ubutegetsi bubi. Kurongora abanyagihugu batuntuye. Aka gatanu, aka kane,
gusambura no gusesagura ubutunzi bw'igihugu kubera ubutegetsi na politike vy'agahotoro umengo hari aka gatanu navyise kugwiza abapfakazi, imfuvyi, abansi, abakeba n'abashonji. Ibi bintu nise bitanu vy'inkurikizi sinashatse kubisigura, birisigura